Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie. Ibiganiro bibatumirira kubaho ubugingo busagutse, ubugingo Kristo yaje kugira ngo ahe intama ziwe kugira kandi zibeho mu buzima busagutse nyene. Kandi ubwo bugingo busagutse butuma tubaho amahoro, tuba mu munezero kandi tukabaho duha n'amahoro n'abo tubanye. Rero kuba kidukurikira uyu munsi turiko turiga ku vyerekeranye n'ivyigwa bitwibutsa ico turi, identite yacu. Tubimazemwo ndibaza ko ari nk'amezi 2 hafi 3. Kandi turashimira abantu bose batwandikira bariko baratubwira yuko biriko barabafasha mu buryo bumwe canke ubundi, biriko biratuma hari ico batahura, hari ico biga. Rero turiko turabandanya kuri ca kibazo umwe mu badukurikira yari yatubajije, ariko aratubaza ku vyerekeranye novuga n'ivyaha bikunda kutwizingirako canke ingeso usanga zaratunaniye guheba. Nagomba kubaha Nathalie hama tuje dukomereza aho twari turi. Muribuka yuko twariko turavuga ku gice c'Abikorosayi ikigabane ca 3 ku murongo w'9 n'uw'10. Ndabaramukije kandi nukuri ni igice kiryoshe cane kwiga kumenya ico turi no kumenya kitugize. ni ibintu bidufasha, bidutabara kandi bidukurako uburemere, kuko hari igihe tuzazanirwa tukaruha tukanababara. Sinzi nka mwebwe, ariko ndazi ko hari igihe mu myaka yanje y'agakiza nabibazije nti Imana iri kure. Numva umenga ibinye nashaka kubivamwo, izi ngeso nashaka kuzivamwo, ariko Mana numva umenga ndarushe. Iyo umaze gutahura rero ibi bintu nukuri biragufasha, uramenya ikibanza cawe, uramenya nuhavuga nti responsabilité yawe, ukamenya ico Imana ikora muri wewe, kuko abantu babiri ntibashobora kugenda batumvikanye mu rugendo bagiye. Rero ijambo ry'Imana ni ryiza kuko riradufasha, ritarumurikira. Iyo two turarisoma tugasaba Imana, umuntu wese ashobora gusaba mpwemu yera ngo amufashe gusoma ijambo ry'Imana. N'igihe yumvirije izi enseignement atavyumva, asaba Imana imutahuze. Bene data, ni vyiza yuko hari n'abatubwira ko harabazisubiramwo. Bene data, bikenewe usubiremwo nta ngorane, kuko ibikenewe si ukwiruka ngo wige ngo umare ama audio. No, nuko hezagirwa ugatahura ikikugize, rero ugakura vraiment. Rero twe twaganiriye cyane kuri iki gice cyo muri Abakorosayi igice ca 3. Jewe ni gice nakunze cyane, turiko tureshanja na Olivier nasuye kukidekuriva bushasha, kuko nasanze ari gice kitwibutsa yuko vy'ukuri hariho le vieil homme dutegezwa kurekura, tukikura, kwiyambura, hama ko twambabaye l'homme nouveau ngo agaragara gute mu kumenya Imana. Urumva bisigura ko l'homme nouveau azoja habona bijanye na dimension ya connaissance ijambo ry'Imana ufise. Amen. Rero Paul akaca abandanya ku murongo wa 11 d'ailleurs, ngo il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Urumva aravuga ati hari ibintu vyabatandukanye, abita abagiriki, abita abayahudi, abita bazi ubwenge, abita abantu b'abanyedini, abita abantu bari libre, bataba esclave, abita ibindi ati ivyo ntaco bimaze. Sabdiri ivyo wize ni vyaba vyiza vyaba bibi, vyaba ivyitwa ko vyakuboshe n'ivyitwa ko vyakubohoye. Urumva hari ivyitwa ko vyakuboshe n'ivyitwa ko vyakubohoye. Ati ivyo byose n'ubusa, ati kuko Kristo ari muri bose. Kuko watahuye, wagize connaissance ya Kristo, wagize icapo cico Kristo ari. Berenda iyo tuko turasoma, tuko turavuga ngo turimbura ijambo ry'Imana ngo tumenye Kristo, ni nkuko uvuga uti ebana Olivier n'umugenzi naho ndamwumva gutya, sivyo? Ati mugabo uko tugendana niko nza ndadekura ibimugize, ivyo yanka, ivyo akunda. Il est possible, birashoboka. Yesu ntimuhura igihe gusa yagukiza, murahura imisi yose bice mu ijambo ryiwe. Bene da arafise il a le plaisir yo kubiyereka nivyo ashaka. Ukukura mu kumumenya ni kukura mu kugaragaza ico yakugize. Urumva hari igihe nk'ubu yugiye nko mu mahanga cyangwa ugasanga ugira uronkera nationalité yaho hantu, baragusaba ngo umenye imico yo ngaho hantu, ikiri mico ngaho, amategeko constitution. Rero la meilleure façon yo kubimenya ni ukuganana na nyeneho umuntu yavutse aho. Yesu niwe le royaume, nyene le royaume. Kugira umenye
ico yaguhaye. Twebwe rero urumva ni nkuko ushikira muri ico gihugu waramaze kuronka ubwene gihugu ariko utazi kirimi, utazi imico, utazi umva, c'est la faveur de Dieu. Nibwo buntu Imana yatugiriye, yatushikanye mu gihe wakira Kristo. Ni nkuko waronse la nationalité y'ijuru ariko utazi imico, utazi kirimi, utazi kibigenza, bigatuma rero ukaba ufise umuntu yitwa Yesu par le Saint-Esprit avuga ati emve ndakubwira ni wamenya uzocumenya nabo kikuranga kuko dufise statut imwe nga ngo nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire ivyo Kristo afise nivyo dufise. Rero kugira umenye ibikuranga n'ivyo ufise muri konte byitwa kuwitira ufise n'umwana wa nyene y'ico gihugu, bisigura yuko kugira ubimenye ugendana nawe akwereka imbega ngaha bigenda gutyo iwanyu mwiyumvira kuriya oya siko bigenda. Ndibuka ko nigeze gutanga igicapo c'umuntu ciwacu mu Burundi ugiye guka umukobwa ukwinka ukavuga ijambo kuko inka irafise ikibanza kidasanzwe mu mico y'ikirundi. Ariko rero wihenze ukabwira umuntu ati usa nk'ikutwenga yovo mu gifaransa ni insulte idashoboka. Rero il faut savoir le langage, la culture du ciel. Hari ibyo twabona nko kumenya n'ibintu bisanzwe ariko ugasanga mu ijuru ni gitutsi ivyo biwacu nibibaho kubereka amategeko yacu nayo. Ico uri kuravuga abikorosayi ni igice kivuga ikintu gikomeye cyane kuko kiravuga ikintu cyo kwambara kwiyambura, kikavuga n'ikintu cyo kwambara umuntu mushasha, kwiyambura umuntu wa kera. Kuko urumva yuko uwo muntu wa kera nkuko twari twabibonye muri audio, nimba mutayikurikiye murashobora kubikurikira, twarabonye yuko ubuzima tubayemo n'ivyo batwigishije, peu importe ari mu idini ari hehe aho wakuriye hose wevuriwe hose, barakwigishije kwambara. Hari umuntu bakwigishije kwambara, sivyo? Ubuzima waciyemwo tuzovuga ku vy'ibikomere, tuzovuga ku n'ibindi bitandukanye, ariko ivyo vyose ni vyagiye birakwambika. Ariko mwibuke yuko ivy'Imana igomba ko wiyambura ntibisigura yuko igomba ko wiyambura kuvuga igifaransa neza, icongereza neza, ikirundi neza, igiswahili neza, ko wiyambura ivyo bakwigisha ivyo guteranya no kugwiza. Ni oya, ico idusaba kwiyambura umuntu wa kera. Mbega umuntu wa kera ninde? Umuntu wa kera nuwishize ku ngoma kirukana Imana, atakeneye ko Imana yentervena mu buzima bwayo. Nuwo muntu wa kera, ni naco gituma ngaha wumve yuko avuga ngo ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera. Ni kubera ko umuntu abesha de façon générale. Kenshi tubesha kugira tuyiproteje, tubesha kuko wumva yuko uri en danger, wumva yuko umenga mu majambo make tubirezumye tu n'es plus au contrôle. Si ugikontrola uzorabe situation ushobora gukontrola, kene nukuri ntibikeneye yuko ubesha, ariko situation umenga arimo danger wumva yuko ubeshe gatoyi ibintu bice bihinduka. Donc nuko nyene ngo nimukabeshanye. Ariko Bibiliya ikavuga ngo mwiyambure umuntu wa kera. Turabona yuko umuntu wa kera n'uwo wese agomba kwegeza y'Imana, kwerekana ko udakeneye Imana. Ni wa wundi yavyawe n'icamwa cyo kumenya ikibi n'iciza. Hama bakaca bavuga ngo mwambare umuntu mushasha, kuko ndazi yuko ari abantu baca muri confusion. Muno no umuntu mushasha ndamwambara gute? Muno no umuntu mushasha bavuga ngo uwo muntu mushasha umwambara à travers la connaissance de Jésus, biciye mu kumenya. Rero la connaissance ni novuga ivuye muri le verbe connaître, kumenya. Bibiliya iravuga mu itanguriro ngo Adam connu sa femme Ève. Umve, iyo connaissance ni intimité. Iyo bariko baravuga iyo connaissance, ni connaissance ni nk'irivuga ry'abahuza ibitsina. Ni ukuvuga si connaissance superficielle, sugucako, ni igihe unyengeterwa n'Imana. Iyo unyengeterewe n'Imana wambara umuntu mushasha, kuko uhamagariwe guhindurwa ngo mu ishusho yiwe. Kubera ikari mu ishusho yiwe, ni kubera iyo shusho icaha caje gikuraho iyo shusho yiwe. Iyo rero ubaye muri iyo connaissance, erega ni naho ugiye kuraba abantu bagerageza kugwana ingeso ya kera.
iyo ndiko ndavuga abantu mwumva abandi reka abantu tugerageza kugwana na kameremere n'ingeso yatumiye ko niki kenshi tugerageza kubikoresha avec les mêmes armes zatumye twambara iyo kamere. Ni ukuvuga iki effort yanje strategy yanje uburyo bwanje maze nkabigerageza akanya gatoyi mu nyuma bikananira. Hari umuntu bahora bavuga ngo bakunda gukoresha bavuga ngo abakobwa baratirimutsa abagabo, ngo baratirimutsa abahungu, urabona nk'ibigene bambara, urabona hama wewe bariko baramubwira bati umenga arabamizuruma bariko baramubwira bati abakobwa banyu igituma haba ubusambanyi niki nuko mashengero yanyu mutababwira kwambara ngo bikwize niki. Aturabona twebwe iwacu mw'idini abantu bambaye bikuje bashikanye hajya hepfo. Hama ubundi acaramubwira ako karoro karandyoheye acaravuga ati mbega ndakubaza uwofata imbeba akazishira ngaha muri iyi sare akazorosa ishuka maze akacashiraho inyabo kuko wazorosha ishuka inyabu zizoca ziguna urumva zizozisimbira ko peu importe degré uyifukamo ofete kugira ntiziruke inyuma y'izo mbeba ni ukuzikuramo ubuyabo muri zo. Nico rero Kristo akora muri twebwe, si muri nature yacu, si muri effort yacu, si mu nkomezi zacu. Nico gituma tugaruka kuri rya jambo tori twavuze la fois passée ngo Pawulo ariko aravuga ngo sintegwa isoni n'ubutumwa bwiza ngo kuko n'ubushobozi n'ububasha ni dunamise ngo kuri uwo wese yizera. Bene data nagomba kubabwira iyo bavuze kuri uwo wese yizera kenshi tubwira abantu ngwizere kandi bakaca bizera bakaca bakizwa igitangaza kikaba muri bo. Mugabo bamaze kwizera umuntu aca ababwira ati Yesu yicaye muri sare ya théâtre tangura rero mwakitinge rero mu mutwenze mu muryohere ntimumudeseve ukihayagura hama waruha ukavuga uti Yesu birananiye ndazi ko utakinkunda ndazi ko utanryoherewe. Aterega sinigeze nitega ko ari wowe uvyikuramo kuko niwavyikuramo bene reka ndababaza ibanza abantu babiri umwe Yesu yamubohoye kameremere n'ingeso yahoragwamo uwundi nawe yaragwanye amaze 6 mois ivyo bintu atabikora. Ibaze bagiye imbere ya public bariko barabavuga ninde avuga ari muri confidence ari muri assurance wabohowe na Yesu kuko uwundi aguma agira ubwoba akavuga ati bararasubira ndashobora gusubira kubigwamo. Urumva ndashobora gusubira kubigwamo. Hama ikindi naco nibagera kubisigura ari babiri ninde azovukoresha rangaje yumvikana. Je nibwira yuko uwo yabikoze mu nkomezi ziwe azobahama teori ABCD ubundi nawe azovuga ati naramutakiye kurya yankijije akamba gakiza ata strategy nakoresheje niko nibi yabimbohoye. Kenshi uranashikana n'igihe uvuga uti sinzi ingene vyagenze. Umugani wa muntu yigeze kubohorwa n'Imana Yesu arakira yari impumyi ati je sinzi vyabaye ati conzi gusa so matanari aveugle ubu jewe ndabona. Urumva rero kenshi Yesu agubohoye nta majambo menshi uvuga uti yangendeye. Iyo dutangiye kuza turatanga ibintu byinshi tukibagira Yesu biba bitanga kutugora mu majambo make. Ofete uvuza honye canibuka Zakayo Yesu yamubwiye ngo uyu munsi ndari wawe ntabindi yamubwiye mugabo kubera iyo connection kubera iyo acceptation kubera ubwo rukundo kubera ubwo bubasha n'ubwiza bwa Kristo bushitse muri iyo nzu Zakayo yumva ivyo yabikiye muri iyo nzu yujuje muri iyo nzu kuko ntiyabizanye kuko nivyo yarakunze yujuje mu nzu bihera kuko yarazi ko bizoba biri proportionnel y'amahoro n'umunezero maze Yesu amaze gushika yumva ivyo yarondeye vyose arabironse
ati rero ibintu napakiyeyo reka bisohoke kuko ikinaronse nico nyene erega umuntu urakora icaha canke ntaba muri izo ngeso kuko azikunda nuko hariyo vide zikombla. Yesu niyo vide agomba gukombla. nibaza ko tuzonabubiga cyane cyane nko kuvyerekeye ibikomere niho bizokumvikana cyane. Hari nk'abantu batawe bagize ingorane babuze abavyeyi bakiri bato ugasanga bashaka kuzuza urukundo. Abavyeyi naturellement bategerezwa kuzuba bafise responsabilité kubagira yo kubaha bakaza ivyo bakaja kubirondera kubikombla mu bandi mu bagabo mu busambanyi mu nzoga bivanye n'amatamperamo yabo canke mu kazi. Ugaca usanga iyo Yesu rero muhuye akuvura aho nyene yagukiza uvuga uti bon ntibigikenewe yuko nja kurondera abantu n'ibintu n'ukuntu kuko ico narondera twahuye na Yesu. Bisigura rero yuko nukuri kugira uronka amahoro natangwa n'umwana w'umuntu kuko Yesu yaje aragubohora bwakaguha nukuruhuka niko novuga kuko ibyo bintu biraruhishana. Je vraiment nukuri ndazi ko mu buzima bw'agakiza kanje harimo imyaka myinshi narusha bene nararushe vraiment ndavuga nti no sinzi ko kukizwe biruhisha kura. Nibuka igice kiri muri Abaheburayo igice ca 4 kuva ku murongo w'8 bavuga ngo car si Josué ndibaza ko tuzokivuga ko cyane après car si Josué leur eût donné le repos il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Nta mwana w'umuntu nk'uko baje kubivuga ku murongo 8 Yosuwa ntiyigeze avuga ashimangira ko hari umunsi wo kuruhuka azotanga mu maprincipe yaratanze mu vyo yarakoze avuga ati jewe nakurikije ijambo ry'Imana nta mahoro canke nta kuruhuka umwana w'umuntu ashaka kuguha ntibikunda. Donc nico gituma udashaka kubironkera kuba mubakanye mu bana bawe mu maproje yawe ubironka gusa kuri Kristo. Hama rero iyo umaze kutahura ako karuhuka ko gahabwa n'Imana ucuba bibaza ico kibazo none Mana jewe ngira iki ko benshi baguma tubaza ico kibazo none ngira iki ganatari nabitawe navyumvise vy'amatamperament none ngira iki. Il faut pas kumva kugira utahure ngo la connaissance. Il faut surtout gutahura yuko ni Yesu gusa ni Yesu akubohora aguha n'uwo mako karuhuko. Rero nibaza ko la fois prochaine tuzonavuga aussi la place de la confession kijambo ry'Imana ridusaba pana ridusaba iyo watahuye icuri biroroshe gusubira mu icimana yakuvuzeko. Amen. Iyo watahuye yuko Imana yakubwiye yuko uri wayo biroroshe gusubira uti Mana warambohoye donc narabohotse donc sinishaka kugwana ni ngeso mbi kuko keshi turuha kuko twihaye objectif yo kugwana n'ingeso. Mana ndasubiye kugwa kandi navuze mufopa ko nsubira kugwa kuko ati ubu ndahagurutse sinzosubira ya sinze nkamwebwe iciza force je iza force gushika mbwa ntiwaziga Mana ndagushimira yuko atarije nibohora ndagukenguruki wange sombi bana je narapfuye rero nukuri Imana idufashe. Ikindi naco twagomba kuhereza ko tuzovuga ico c'ukwatura cijambo ry'Imana ibitubwira ko hama n'ikindi nagomba kuvuga naco kumbura tuzokivuga kimbere yuko tuvuga n'ivyo vy'ukwatura nuko ubuye gituma haba ingeso mbi nuko habayeho kwizera ikinyoma. Icaha cinjiye mw'isi kuko habaye introduction ku isi y'ikinyoma. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo ntimucizere ibinyoma ariko mwakira ukuri. Nawe ndakwifuriza kutizera ibinyoma wakira ukuri. Rero Yesu abahezagire Imana ibandanye bagira neza ijoro ryiza abandi umugoroba mwiza cyangwa umunsi mwiza bye.